kuva ku munsi wa kabiri itariki 27 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021 umugujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Sévère uzotangura ibikorwa vyo gutohoza ukuri no kuzura ibisigarira vy'abishwe mu rwimo mu 1972 mu gisagara ca Bujumbura. Bujumbura yahoze ari umugwa mukuru wa politike w'igihugu wafatirwamwo ingingo zose kandi wabamwe incabwenge nyinshi ikidasanzwe ku mugwi Sévère nk'uko abimenyesha Petero Karaveri Ndayicariye yarongoye uwo mugwi mu nama yagiranye n'abarongoye abandi mu gisagara ca Bujumbura hari kuri uyu wa 22 mu kakaro umwaka wa 2021. Nk'uko rero babikoze mu zindi ntara umugwi Sévère wakoreyemwo basavye abajejwe intwaro abarundi n'abanyamahanga bakuze bafise amakuru ku bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 kuyatanga mu mugwi Sévère. Ivyo bigasabwa hanini abakuze bavyiboneye. Ni kubera iki Sévère igeze gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Ubwa mbere Bujumbura twabivuze hari umugwa mukuru wa politike w'igihugu cacu c'u Burundi wafatirwamwo ingingo zose kandi hari cabwenge nyinshi hakorera leta n'ibiro bikuru bya gisirikare n'izindi nzego z'igihugu. Ubwa kabiri mbega hari ibinogo muzi vyatawemwo abishwe. Ico ni kibazo tubarungikiye tubashikirije murabitumenyesha nimwitegure mu bitwereke. Tugiye gushira amasandugu ku biro vya komine zose hanyuma abatinya kutwegera bandika udupapuro bashira inkuru muri izo sandugu. Bamwe mu bagiye barafata amajambo bashimye ico gikorwa co gutohoza ukuri Sévère igiye kurangurira mu gisagara ca Bujumbura. Bemera mbere no kubereka abakuze babonye ivyabaye kugira batanga amakuru mu mugwi. Jewe bwa mbere ndemeye yuko sokuru wanje no musigaro k'igitike kuko yaba mu gisagara ca Bujumbura muri hajya mu Gatoke niho yaba inaho na papa avyaravuka kandi yavutse mu ico gihe akeshi ahora twiganira ingene yabanyegeza musi gitanda. Ivyo je ntabonye mugabo nafise sokuru wanje agihari nzomurukitike kandi ndayiruka no musi. Kurundi ruhande bafise amakenga ko gushika nubu hakiriho abarundi bagifise ivyiyumviro bishingiye ku bwoko bakagira amakenga ko ivyabaye bishobora gusubira mu Burundi. None mo tugira gute yuko reconciliation igiye kubaho neza mu gihe nubu hariho abantu bakibuka bonyene kandi badashaka ko hari abandi baba bamwe. Hariya ku ruhororo murabizi hajya abantu ntibashaka n'abandi baba bamwe. None nico nuwo numuteguri ngaho hantu tubona yuko ivyo vyabaye kiriya gihe bishobora mu myaka iri imbere kuzoba. Umushinga mateka Gikeke Pascal we abaza nimba baravye ikiringo Sévère ifise izoshobora gutohoza ukuri ku mabi n'ubwicanyi vyakozwe no mu yindi myaka. None kanyakubahwa murongoye umugwi Sévère ni ryari canke mu myaka mubona musigaranye ku kiringo byo mufise murabona yuko uyu wundi mugwi w'abarundi ubidogera ko iki kiringo kizoza guhera mwamaze kuja kuri faze igira kabiri kubijanye n'ubwicanyi bwabaye mu 1993 kubandanya gushika kuri amatariki naho wa mwaka musanzwe nk'uko itegeko ribivuga itariki zine z'ukwezi kwa 12 mu 2008. Kuri ivyo bibazo n'amakenga Petero Karaveri Ndayicariye arishura. Twatanguriye hababa gusumba handi. 72 c'est la crise qui a fait fermer les établissements secondaires, qui a fait fermer les écoles primaires, qui a fait fermer les séminaires. On 72, c'est une crise où on a eu le plus de recrutement de nouveaux militaires et de nouveaux gendarmes, etc. Abanofisi yarugaye, abazungu barahunze, amasoko arugagwa Gihogazi, Buhiga, Bitare, en tout cas, vous avez toutes ces images.
72 c'est la crise des crises. Mwamenya ko umugwi Sévère uzokorera mu gisagara ca Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 27 mu Kakaro gushika ku igenekerezo rya 14 Myandagaro mwaka wa 2021.